Burya mu buzima nta mwuga udakiza. Uko mutubona ngaha twese tubayeho kubera umuziki. Umwe 90%. Benshi ngaha barafise ama responsabilité n'ama studio n'ama famille. Exemple kuri côté yuwanje nka kuza muziki mbandi ngaha kubera ndabe umuntu ushobora gufasha. Kandi benshi turabafasha bivanye niyo tala tuba tubonye kuri uyo muntu. Donc kuri je novuga ko music na kazi kandi gakomeye kandi karimwo novuga n'amafaranga mwe benshi ngamurabizi ko mbone kubera ibintu bitaraba neza cyane, but we still keep going. Maybe ejo nizoba bimeze neza. Novuga niyo komba turimo yo kwerekana izo kampuni abo bantu bafite amafaranga ko umuziki nawo nakazi mu zindi kazi dufise ngaha mu Burundi. Kubera je pense qu'on ne peut pas vivre sans musique. Twese turabizi, il n'y a pas de médias sans musique, il n'y a pas de propagande sans musique. Na kintu na kimwe ibe muri église, donc from the scratch umuziki ukenewe mu bintu byose.